abasomyi ba Bibiliya ni muze hano. Mfise amazina atatu ngira mbaze. Uhejeje kwishura ucumbwirayo waronse muri commentaire. Umuntu wa mbere nshaka ndababaze, woba uzi umuntu muri Bibiliya bita ni Kanoni? Ni Kanori? Iryo ni izina rya mbere. Hama turagiye n'umuntu wa kabiri. Umuntu wa kabiri yitwa Timoni. Umuntu wa gatatu nawe yitwa Nikolayo. Washoboye kumenya bangahe? Ego, mu kiganiro Intahe yacu turaza kuvugana aba bantu ico bakoze n'ico bari muri Bibiliya. Ndazi neza ko benshi mutari mubazi, twayaze turavuga wo bita ni Kanori, Timoni na Nikolayo. Rero ndabaha ikaze mu kiganiro Intahe yacu dushoboye kuyaga. Ego, ndabaramukije mwese, nizera ko mugwe neza. Mu kiganiro Intahe yacu nkuko natangiye ndababaza, twayaze ku bantu, umuntu yitwa Timoni, umuntu yitwa Nikanori, undi nawe yitwa Nikolayo. Abo bantu uko ari batatu, ndazi yuko benshi batashoboye kubamenya. Abo none bari abantu nyabaki. Abo bantu bari mu bantu bavuzwe muri Bibiliya kandi mu isezerano rishasha. Bavuzwe nk'abandi, bavuzwe mu badiyakoni indwi bashoboye gutogwa kugira ngo bafashe ishengero. Harimwo umuntu yitwa umuntu yitwa Stefano, niho hari n'umuntu yitwa Filipo, n'uwo bitwa Porukuru. Abo bantu bari abadiyakoni indwi. Mugabo muri abo bantu indwi tuza gusanga dushobora kwibukamwo abantu babiri gusa. Twibukamwo Filipo, tukibukamwo na Stefano. None ibi bitubwiye iki? Hari abantu benshi twabatirijwe rimwe, hari abantu benshi mwabatirijwe rimwe, hari abantu benshi mwakiriye Yesu icyarimwe, ariko no munsi ntibabandanije. Abandi nabo barabandanije mugabo nta impact, nta kintu novuga cy'ubwiza gikomeye cyane bagaragaje aho bari. Rero uno munsi nashaka tuyage ku kintu bita kuba uwagaciro mu gikorwa c'Imana. Kuba uwagaciro mu gikorwa c'Imana, dukiye kumenya ko Imana iyo igushinze igikorwa cayo, suko ukomeye cyane canke suko warubikwiye gusumba, oya, ariko ni kubera ko Imana yakugiriye ubuntu. Umunsi umwe Yesu bamubwiye ati, Yesu bwira aba bantu banume, bariko bararirimba bamuhimbaza, bacambye ati Yesu bwira aba bantu bakuri induru. Yesu arababwiye ati, hamwe mu bihagarika ndashobora guhagurutsa amabuye akaririmba. Rero iki kintu kitubwiye ko ku Mana, Imana ntigere ibura abantu bakora igikorwa cyayo. Kandi iyo Imana iguhaye igikorwa cyayo ni privilege idasanzwe, n'akaryo kadasanzwe, n'ubuntu budasanzwe Imana iba ikugiriye. Urashobora kwiyumvira ati n'ubuntu gute? Ego, n'ubuntu Imana ibikugiriye, kuko suko ubikwiriye, ariko nuko yo yabishatse, kuko ishobora gutuma abandi ico yaguhaye. Wibuke ko ico ukoresha mu gikorwa cyayo ari ic'Imana yaguhaye. Rero ico ukoresha mu gikorwa cyayo ari ic'Imana yaguhaye, ni nkuko yari kugiha abandi bakagikora, bagakora igikorwa c'Imana. Raba ukuntu mu buzi bwacu twama dukorana ishaka ridasanzwe, kavuga ati ndafise ishaka kugira ngo nzoronke promotion mu gikorwa kana, kubera ko ku kazi patron ategezwa kumbona, ndategezwa gukora ibishoboka byose ndonke promotion mu buzi dukora. Ariko kubera iki tudahora twiyumvira kubikora kugira ngo Imana ituduze, itugeze ku zindi ngezo? Nashaka ndabibutse ko kuba uwagaciro mu gikorwa cyawe nivyo bwiza. Birababaje cyane kubona wose iba indwi zibiri ku rushengero ntihagire n'umuntu amenya ko wasivye. Muri korari ugasiba ukwezi ntihagire n'umuntu amenya ko wasivye. Ego turashaka kuvuga ati bategezwa kubimenya, ariko wibuke ko hari n'umuntu anacerewe babimenya kubera agaciro afitiye ishengero canke agaciro afitiye departement, akarere akoreramo. Nimba ukubura mu rushengero, iyo wasivye bararumarka, barabimenya ko ishengero ridakubuye. Rero reka dutangure kuba abantu bikimazi, abantu bakora ic'Imana igomba ko bakora mu mwanya wawe. Aba bantu nkuko natangiye ndababwira, aba banikanori, abantu ba Timoni,
basengewe rimwe n'abandi mugabo ntibagaragaje impact imwe, ntibakoze ibikorwa cyo kimwe n'abandi. Turabona Stefane nk'umukristo wa mbere yatangiye kwicwa mu isezerano rishasha, ariko arashingira intahe Yesu, yari yuzuyemwo imwemu y'ijambo, ashobora gushingira intahe Yesu atabwo. Turabona Filipo niwe muntu Bibiliya ivuga ko yashoboye kunyika akanyika abantu bose bakamuhiga bakamubura, atari Yesu yabikoze. Muri Bibiliya mu isezerano rishasha nta wundi muntu bavuga. Cubumva yuko hariho igihe umuntu mushobora kuba mwatanguriye hamwe, mugabo hamwe nuko mwatanguriye hamwe agakora ibikomeye. Kandi ico Bibiliya ivuga ngo tujye gusoma mu Baheburayo aravuga ngo uwizera ategerezwa kumenya kwizera ko Imana iriho kandi iha impera abayirondera. Rero mu gihe ukorera Imana ukayisava n'umutima, ukayikorera n'umutima utuje, Imana iragushira hejuru. Muri ivyo niyo yaze ngo abubaha Imana bagakiranuka abirabemera kandi ikabemeza n'abandi. Rero iki nico gihe cyo gutangura gukorera Imana n'umutima ukunze. Nimba hari igikorwa bagushizemwo, reka vy'ukuri ubu umuntu w'agaciro muri ico gikorwa, ubu umuntu w'agaciro mu rushengero rusengeramo ndetse no mu muryango, ubu umuntu w'agaciro ku buryo aho uzova no muri quartier ubamwo, ubu umuntu w'agaciro ku buryo aho batangiye kugira description, batangiye kuvuga ati vuga abantu bangahe basengera muri ruriya rushengero, bacatangura kukubona. Hari amashengero no musi tuvuze bakubwiye ati vuga ishengero rinini, uca utangura kwiyumvira abo bantu kuko ubazi muri ruriya shengero ni rya shengero ryo kwa banaka. Benshi duhuriza nk'ubu tuvuze hari amashengero tuvuze twose tuvuga ni rya shengero ryo kwa naka kubera ko bagize ikimazi kidasanzwe. Rero munsi ntushobora kuvuga Eglise Pentecote mu Burundi bibagire Pasteur Rameke, ntushobora kuvuga JGC mu Burundi bibagire Pasteur Fiacre, ntibikunda kubera ko bagize ikimazi kinini cyane muri ico gikorwa bari barimo. Rero saba pasteur gusa, ariko hari n'abaririmbyi no musi tuvuze tuvuga ati tuvuze nk'akari tuvuze bombe yacu twaca twumva badudu n'abandi. Rero bivanye n'igikorwa bagiye barakora mu mashengero tuvuga ati burya aba bantu n'abagaciro, kandi asivye cyangwa adahari turabiromarka kubera ko no w'agaciro. Rero nawe muri zijya nkomezi zawe reka ube uw'agaciro, hajyanye n'Imana yagushize ubikore n'umutima ukunze, kandi ndazi ko Imana izoguhezagira. Hama rero mwarahezagiwe, ibiye ni vyiza cyane. Ndabatumira ku kiganiro Intahe yacu cy'ubutaha, aho tuzoba turiko turabandanya kuri ya teme yacu gutahura ico turi mu maso y'Imana. Mwarahezagiwe nawe utaha.